uno munsi les artistes b'i Burundi bwa mbere bayisuzestime, bwa kabiri ntibaronka ababafasha, bwa gatatu umenga bakora kubaho ku munsi ku munsi. Tukingaho nyene Palais des Arts kijya kigo ndangakaranga cunga mu Burundi gisigara ingoro yo gucururizamwo rimwe na rimwe tubona iberamwo ibijanye n'ama exposition mwe mona ari bisanzwe mona ari ibintu bisanzwe. Ubwa mbere kugira ama exposition si bibi twebwe ijya ngoro jewe navuze ingoma kera navuze ingoma hajya kenshi ndamuhinga niyo yari sale nininya abategetsi bajamwo kugira ama exposition ni vyiza kuko bituma abahinga baronka akanya ko kuza barerekana ivyo bakora. Uno munsi les artistes b'i Burundi bwa mbere bayisuzestime, bwa kabiri ntibaronka ababafasha, bwa gatatu umenga bakora kubaho ku munsi ku munsi. Mu bisanzwe les artistes boja hamwe bakaba bazi periodiquement à quel moment hashobora kuba ama exposition y'ibintu vyabo kugira ngo byinjirize uburyo za exposition cha kuvuga ibijanye n'ubucuruzi uko usanga keshi ariko haraba abantu bajanye amatapi ego ni ibijanye na art mugabo nk'ikigo cerekana karanga ku Burundi mubona ari bisanzwe ko ajyantu habera ingoro budandaje. Twe twifuje ko mbere n'umukuru w'igihugu twifuje ko haba ico bita maison de la culture yamaho. Twifuje ko yoba Igitega maison de la culture, aho iyo maison de la culture uhaciye ucumenya karanga intara imwe yose igihugu cyacu Burundi. Twifuje ko iyo maison de la culture yoba Igitega hagati na hagati kugira ngo ba mukerarugendo bashitse binjiye muri maison de la culture bashobora gushika bakavuga ati akaranga ka Ruyigi batamugwedengwe, ahandi bashatanga umudiho, abandi bagira ibi nibi Igitega bavuza ingoma. Donc kuburyo kuri les différents stands ziba ziriho zexposa canke zerekana la culture de chaque province kuko province ntizirasamwa ntizimeze kimwe n'ubuhinga ntibimeze kimwe. Twifuza ko vyogenda uko nyene.